Ikaza ku makuru arambuye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko tuyifatiye muri Kenya. Abakuru b'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari baraye batanze inzira nshya z'uburyo ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ijagaraye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irangira. Zirimo ndetse no kujya mu biganiro n'iyo mitwe. Mu nama bahujwemo i Nairobi na perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, bagenzi be ba Kongo, Burundi, Uganda n'u Rwanda rwari rwaserukiwe n'intumwa baraye bumvikanye ingingo zitari nke. Muri yo nama igira kabiri inyuma yabaye mu ntango z'ukwezi kwa kane, imwe mu ngingo zikomeye zashitsweko nkuko biri mu itangazo ryasohotse inama iheze nuko haba umubonano hagati y'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Tshisekedi n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Uwo mubonano wari utegekanijwe kuba kuri uyu munsi wa gatanu nyene ngaha mu gisagara ca Nairobi, ariko icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu ca Kongo Tina Salama yanditse kuri Twitter ko President Tshisekedi atashoboye kwakira iyo migwi. Bishobora kuba vyatewe nuko igihugu ca Kenya kuva uyu munsi kiri mu kigandaro canke icunamo inyuma y'urupfu rw'uwahoze ari umukuru wacu Mwai Kibaki. Abategetsi ba Kenya nibo bategerezwa kuba hafi mu gufasha ibikenewe vyose kugira ngo uwo mubonano ube. Madamu Salama yanditse aho kuri Twitter ko ngaha Nairobi haguma umugwi uzokomeza ivyo biganiro babifashijwemwo n'umukuru w'igihugu ca Kenya. Hagati aho amakuru ataremezwe icese avuga yuko hari imigwi yitwaje ibigwanisho yarungitse intumwa ngaha. Gusa mu gihe muri Kongo haharugwa imigwi beniyo irenga 100, nta wuzi iyarungitse intumwa iyo ariyo n'ingene ingana. Ubona ko n'itangazo risozera inama y'abakuru b'ibihugu ritavuga yari kubonana na President Tshisekedi iyo ariyo. Gusa abakuru b'ibihugu bumvikanye yuko imigwi yitwaje ibigwanisho y'abanyekongo yose itegerezwa kwitaba bene izo nama atana kimwe ibanje gusaba. Uwanse kubikora ugaca ufatwa ko ari umugwi w'inkozi z'ikibi uzoca utorerwa inyishu mu buryo bwa gisirikare n'akarere kose. Ku migwi yitwaje ibigwanisho ituruka mu bihugu vyo hanze, abakuru b'ibihugu bashize ku ngingo yuko itegerezwa gushira ibigwanisho hasi gasubira mu bihugu iturukamwo, bitabaye uko igafatwa nayo nyene nk'imigwi y'inkozi z'ikibi izohangana n'inguvu za gisirikare z'akarere kose. Na cyane yuko abakuru b'ibihugu bumvikanye ko hashingwa buno nyene ingabo z'akarere zamaziteguye gukora bene ico gikorwa. Igihugu ca Kongo akaba arico cahawe uburongozi bwo gushiraho izo ngabo z'akarere. Abakuru b'ibihugu biyemeje gusubira kubonana mu kiringo c'ukwezi kugira ngo barabaho ivyo bumvikanye bizoba bigeze gushirwa mu bikorwa.